objectif yo gukora k'umukobwa si yo kuzoza guterera umuhungu muri mariage si yo kuzoza kumufasha mu by'ubuzima bwiwiwe d'ailleurs niba uri umukobwa ukora cyane muri kino gihe umaze kuronka ibintu by'iwawe ukabona umuhungu aje kugupropose kukuresha adafise ibisumba ibyo ufise adakora ngo bakurusha gukora ntaza gutesha umwanya w'iwawe azaje guprofita ku byo ufise ntazaje kunoga muvana y'urugendo rw'ubuzima bwiwe yateguye oya arafise ahantu haragahazi deja higira kabiri abari muri fiancé bose n'ababeshi gute umukobwa n'umubeshi umuntu n'umubeshi version uzana muri fiançailles cyangwa version nakazana muri fiançailles si ya vrai y'uga muntu oya muhuye azambaye neza muhuye avuga bukebuke muhuye anyutuntu dukeye iyo ni fiançailles uriko ari muri fiançailles reka guhendera ngo murakunda nahubwo ni mwumvikane wewe uravye nyene umeze nakubwiye ico ndi ubona ushaka kujana nanje Bonjour, bon après-midi, bonsoir muhundire nongere nsubire ndabakire kuri mbonesha kuri Akamu TV mwese ndabaramukije aho muherereye mwebwe mwese muri ko muradukurikirana kumbure ndaramukije nabaza mu nyuma kuraba kino kiganiro ijwi nkuko muryumva nihimbaza Ange Delicia imbere ya kamera ndi kumwe n'umutumire n'umusangwa ntakira umushitsi antwe mwe mwama mudukurikirana mukunda no gukurikirana ibiganiro byacu ndizera neza ko mwama mufashwa nkuko muvyandika muri commentaire yuko mwama mukenera inyigisho ari ngaha kugira ngo kumbure abakeneye gufashwa nabo nyene babandanye bafashwa ari benshi kandi cyane nihimbaza Ange nkuko nabivuze nongera ndabasaba sabone mwe mutarayikora bien sûr kubayikoze naho mugireje partage commentaire kugira ngo tumenye ko tutariko dutamba twirorera kuri no mbonesha kure yanyu canke se yacu ya Akamu TV ariko kuri babandi rero badasanzwe bari bamenyere mu invite canke se kuri babandi bamaze kumubona rimwe ariko kuri babandi nabo nyene batamuzi reka dusubire tumuhe akaryo kumbure abidondore kugira ngo bigende neza ikaze cyane murakoze cyane Ange Delicia kongera kandi ego kuduha Nikaribu kono vyita aho tumira kandi kuri mbonesha kure yanyu Akamu TV kugira ngo tonge tuganire kandi kubyo mwateguye gusangiza abanywanyi banyu cyane nabo bose bakurikirana impano zitandukanye zizi nkaba ndi Pasteur Emmanuel Nduwimana ko mwari mumenyereye nange kandi gutumirwa hano kugira ngo tuganire dusangire n'ubyo bateguye kuno munsi murakoze cyane nizere mwe muri ko muradukurikirana ko muza gufashwa mudahengeshanya kuraba ino mbonesha kure canke se ntimuhirahire ngo mugare kino kiganiro kumbure mwe muri ko muradukurikirana kugira ngo bigende neza nimuhiraye ngo mushire ku yindi mbonesha kure mutaraheza kino kiganiro kugira ngo bibandanye bigenda neza kumbure kino kiganiro kibandanye kibaryohera ni Pasteur Emmanuel arubatse cyane ego nkuko nabwiye kana cyahera ababikurikiranye ndubatse umugore umwe hano ndi nzorondera bisa n'abana batatu ego naho ndazorondera muravyumva kumbure tuzanye umukurambere niko no vyita kugira ngo ivyo tuje kuganira kugira ngo bigende neza cyane no musere turi ku kiyago canke se tuje ku kiyago kugira ngo tukiyage neza tunonosora ibintu binabiriya bibandanya vyigaragaza ahatandukanye mu kibano kumbure ushobora kubikura bibona ahatandukanye tuje ku kiyago cacu kivuga ati uruhara rw'umuhungu canke rw'umukobwa mu kurondera uwo bazubakana iyo tuvuze mu kurondera uwo bazubakana n'umuntu bazobana ya myaka yabo yose yo kubaho nizera yuko we wiyangajije canke se wiyemeje kuja mu kubakana n'umuntu wahisemo canke se warondeye mwubakana ibihe byanyu byo kubaho kose rero nkaca mbaza akabazo ka mbere kuri wewe pastor wacu uno munsi mu invite wacu uno munsi n'uyuhe yemerewe kuresha n'iryari tworesha ibibazo byawe bigoye ariko ni nkenerwa cyane kuko ubuzima abantu babayemwo ofisi intango uzanga igihugu ofisi intango kandi usanga byose bihera mu ngo n'imiryango
rero ikibazo kijanye no kuresha no kureshwa ni ikibazo gikomeye cyane kandi ikeneye gutorerwa inyishu hakiri kare kugira ngo imiryango ishobore kurama, imiryango ishobore kuramba, yego, n'igihugu gishobore gukomera kuko byose niho biva. Rero mu mateka y'igihugu baravuga ko umukobwa akwiye kuba afite imyaka 18. Ku myaka 18 niko bavuga kera, siko n'umunsi kigende bagikurikiza ko bana barongo bari munsi yo myaka. Umuhungu nawe ngo yarakwiye afite imyaka 21. Ariko imyaka siyo ihitamwo ubugeze kuresha canke ubugeze kureshwa. Twebwe nk'abakristo nk'abizera Imana turisunga ingingo ngenderwako canke principe Imana yashizeho kugira ngo umuhungu canke umukobwa abageze canke abakwiye aho yo kubaka kumbure urugo rwiwe. Rero turavye mu itanguriro kabiri turabona Imana irema Adamu ibintu bwabeho Eva. Mugabo ku murongo wa 15 tubona Imana ivuga ngo Imana ifata uyo muntu imushira muri ryatongo. Imana ifata uyo muntu imushira muri ryatongo kugira ngo aririme kandi yarizigame. Aho Eva nteri bwaboneke, Eva nteri bwabeho. Mugabo Imana emaze kubona responsabilité yahaye Adamu ko yazikurikije, ko ari umuntu wo kwizerwa wo kwizigirwa. Ku murongo wa 18 havuga ngo Imana ibona ko uyo muntu adakwiye kwibana wenyene. Rero uravye neza muri Bibiliya ntavuga ngo Imana ibona ko umuntu, havuga ngo uyo muntu iradoma ku rutoke. Uyo muntu ni nderera, ni umuntu yari amaze kuja mu itongo, yarashoye kuririma, yarashoye kurizigama. No kuvuga ngo Imana yabanje guha igikorwa Adamu kugira ngo mu nyuma imuhiki umufasha. Icambere ukaba uri umusore, yego, nturabe imyaka ufise. Icambere wofise igikorwa ukora muri kino gihe, wofise akazi, kuko na kera umuhungu agomba kuzana umugore si yabanza kumuha igipande c'umurima iwawe, akabanza kurima ibiharage, ibigori, ibijumbo. Amaze kubona abisaruye aho mugabo yamaze kubaka inzu impande ya se. Amaze kubisarura se yacavuga ati rero ntuwovyisangiza wenyene, kandi na jewe sindabikene nk'umuvyeyi wawe, ndabona ko wakuze uri responsable. Rero wahageze yuko ushaka kuzana iki umugore, kuko yavuga ati ntuzomuzana ngo aze kwicwa n'inzara banza umurondere ibyo azofungura. Uravyumva? Rero ikintu ca mbere si imyaka yerekana ko umuntu ageze kubaka urugo rwiwe. Icambere ni responsabilité. Eske nimba umuhungu urafise igihugu gukorwa kikwinjiriza, haba buri munsi, haba buri ndwi, haba buri kwezi, canke urafise akazi ukora kakwinjiriza buri kwezi canke buri munsi. Mu yandi majambo urafise ivyotunga uyo mukobwa ushaka kuja kurondera. Ukaba utabifise ndakwigura tumwanya wawe. Yakumutesha umwanya umukobwa. Niba wanamuhenze uti ndamukunda, dufise ikibazo muri kino gihe abantu baje kubaka urugo cyangwa kondera umuntu muzokubakana bihagaze mu kurukundo. Urukundo n'ama emotion delicia. N'ama emotion ashobora gupfa après 5 minutes, zashobora gupfa. Ashobora kugenda gukunda muri kano kanya après 10 minutes mbonye kitagenda neza, emotion zigapfa. Nande gwakundo navuga rwagiye he. Rero ce n'est pas la base y'urukundo umuntu aza kondera uwo bubaka. Rero umunsi barabeshanya ngo umuntu ngo nengo urankunda. None ndeze ko kwa nkanone. Bose azavuga ndagukunda bose. Rero kumaza ngo nengo urankunda ureke kuri kigugu umutwe natagwe ngufise neza. Uri umukobwa ngaho rero. Kugira tubimenye past. Apara ngaho bimenye. Nta muntu umwe aza kondera undi muntu ngo ndakwanga. Bose bavuga ngo ndagukunda. N'abakubesha nibanda gukunda. Umwe ni bose umukwe n'utakuri bose bagati bose ndagukunda. Rero ntuhagarare ngo nakarankunda. Sawa. Aho rero namvuze kujanye kufise igikorwa gukora cyangwa uri responsable ushaka gutunga umuntu, kuko umukobwa ntaza gusupporting umuhungu mu rugo. Oya, aza kumubera umufasha mu gikorwa ari karakora, muga ntaza kumusahiriza. Siniko byimukira mu kimuzi neza, ntaza aza kumufasha cyo karakora mu yandi majambo, ntaza kumuha. Kuko abakobwa icambere coco baremwe mu buzima bwabo n'abantu bakira buri gihe. Les filles ne donnent pas. Oya, abakobwa barakira, abagore barakira. Mugihe cyose umuhaye ahe gusubiza kigwiriye.
sawa rero mwanzo kwa responsable urashobora kumvira uti je ubu Ego. ndashobora kurondera uzokubakana mugabe higira kabiri rero kuba ufise akazi cyangwa icyo ukora nawe nyine si garanti asampusa yuko ushobora kuza mu bana kuko umuntu muzobana muzamutanga urugendo ubwo rugendo uruko ruja he urazi muri kumurana nukuvuga iki uri umuhungu rero urakeneye kubanza kwimenya imyakora nk'akazi no gukorerwa by'iwawe utegura imigambi yawe yakazoza niki urakeneye kubatira urakeneye kwimenya uwo ndiwe nimba jewe nitwaye Gilles canke Emmanuel canke Etienne mbega jewe ndiko ndaje muri buno buzima ko nkeneye umuntu twubakana uyo muntu uzojana aho hantu ni hehe mu yandi majambo uyo muhungu akwiye kubanza gushika aho hantu Hereka ubuzima bwiwe akamenya uwariwe akamenya hariho akamenya ngene hasa ngene yazaba hameze akimenya ubwiwe hanyuma agacagaruka rero kurondera ubazojana mugo rugendo uranga mufashe gushika ibyo ashaka gushikako no kuvuga iki utaragira vision muzima bwiwawe utaragerekwa gishaka kuba aho ushaka gushika mu buzima ushaka kuzuba muri kazoza ntukene gutesha umwanya umukobwa numwe Urukura vyumva? Yego. Uko bazakubaza ati none wewe kuje kundondera dutanga urugendo tuzoshikahe. Tuzoshikahe. Urinde. Uzobura iki muri kazoza. Urukura vyumva? Rero iyo vision irakenewe inyo kuba responsable kugira ico ukora n'ivyo tunga umufasha. Amanze nze ngaho kumbure ndaza kubandanya no kumbaza. Bon turavyumva turagerageje kutubwira yuko umuhungu ategeza kuba responsable mu tuntu kanaka ategeza kuba afise akazi cyakora kugira ngo yumve yuko yotunga wa muryango none tukaca duhagarara kuri wa bakobwa turavyumva yuko umukobwa ategeza kuza mu vy'umuhungu yarondeye mbe none ko jewe nzomubera umugabo nkumva yuko no mubera ibintu ikintu cose negeza kuba ndi responsable mu rugo wewe uwo mukobwa bimeze gute nta kintu azoza yaronde canke nta kintu abaje kugira ngo afashe wa muhungu Derese jana abintu je ntizera sinzi ko ari mico yavutse ko si mico yakire ikirundi ci wacu ni ibintu byavutse kumburi Bujumbura uzabumva abantu ageze ko bagira mariage umukobwa azozana ngo ivyombo bazozana ngo marido bazozana ngo amashuka urugura vyumva ivyo kera muri babavye bacu ntivyabaho ivyo nintu byaje kubera hari mwe mu bukene mu bantu no kubona kumenga mujongira projet nakantu mugomba kubaka wala nandi cufashiriza aho nyene kuko urumva yuko umuhungu ategerezwa nawo kuzana ibintu urumva ngo bazozana ibintu bazandi ugasanga rero hageze kwagize kubagira mariage ugasanga inzu nta marida ariko ugasanga muri chambre nta intebe gusa nta kabati ugasanga nta bubati baguru bati nta ngorane ugasanga mu nzu imaterial bwana amashuka umukobwa arazana ugasanga aho bashira ivyombo nta kimwe gihari gukora umukobwa batavyazana none mugwa mugereka projet akagambi kumbe kazohoma mu misiza uko nikaho muzo muzi ngo mutandukana sinzi yuko ivyo mbazanye muzo bigurisha cyangwa amashuka azanye muzo bagurisha kugira ngo munguke mu bandanye mugendana mu rugendo oya kera umukobwa giye kubaka yagenda atwaye impuzu nyene yambaye nta kindi kintu yatwara uko umuhungu yari yarimye afise ivyo yimbuye umuhungu yafise inzu mugabo byose bihagaze ku muhungu upana ahagaze ku muhungu no kuvuga yuko abahungu bakino giherero ntimba turabarundi vyukuri muri cyo baremeye kuzira ibintu kuza mu nzu wanyu singongo bazira ivyo mushaka amashuka oya si tegeko rero ngiye kwimushira ko nk'itegeko uburi kuramwonona azatere wa wundi warukeneye azafise indi vyumviro bindi yuko uyu mugiye tugiye kubana nakagambi tugiye kubaka ni kahomba azogena heje w'ingende ne pastor oya jari ikintu ntatahura ngaho ndavyumva urukundo none nugo umuntu umwe canke urukundo nugwa babiri urukundo ntiruza kore muri fiançailles ntirubaho c'est la bible muri Amosi 3:3 ravuga ngo babiri ntibogendanya bataraganya ntiyavuga ngo babiri ntibogenda batakundanya oya uko mukiri babiri mugabo n'umugore bibiri vuga ati mugabo kuri umugore wawe amaze ku mugore wawe ngo mwese mucika umwe iyo mumaze kuba umwe hacavuka urukundo mugabo mukiri babiri muri fiançailles habaho kumvikana ni agreement avuga ati jewe ndiki jewe ndi businessman jewe ndi pasteur jewe nzokora ibi jewe ndi muturiste jewe mu sportif ubona bone uzangiye kubamwo wa mukobwa we tuzobujanamo tuburangizanye ugasanga uyo muntu nari compatible n'ibyo kubamwo ni muhuje uyu muntu mureke naye ntakangora ibyo ufise yafise imodoka afise amazu afise bikushaka kubije ukakubana mu rudahe kubera iki ugiye kuja ahantu hatarahi wawe par exemple nk'ubu ebaze nk'ubu hari umuntu yavuze ngo
ngo nk'ubu byoshika ifi n'inyoni bikaba abasheri bigakundana mbega bimaze gukundana ngo bikumvikana ko bizobana byoca bibahe ifi niva mu mazi ngo mu kirere izocipfa inyoni niva mu kirere ngo ije mu mazi izocipfa bica bigenda gute bacha abana he mugabo bose abaheza ifi mu mazi meza hejuru mu kirere ni sawa domo bose yakunza aho umwe nazo zizobana he nawe rero yumvire nk'umukobwa n'umuhungu mwumvikanye cyangwa mutanga urugendo kuzobana ugasanga icari naco fisi usha gutereramwo canke muri compatible nawe bamuzogendana nuka ngo nivyo afise habo kangwa n'icari numva icari vy'ukura vya muri kazoza gihuye nico nawe ushobora kuba wo contribute n'umutanga urugendo mugabo ntimubeshe ngo murakundana sino la bible abafiance bakundana mugabo kumuvuga buri munsi ngo turakundana urakora vyumva ahubwo ni mwumvikane mwarumvikanye vy'ukuri cyo tuba nkubwiye kumba ati nane nk'ubu nakara nakabagabo bakubaka urugo rwabo jeki ucambeno abazi nabaza ko bakundana oya uko barabeshenye deja higira kabiri abari muri fiancé bose n'ababeshi gute umukobwa n'umubeshi umuntu n'umubeshi version uzana muri fiançaye cyangwa version nakazana muri fiançaye si ya vrai y'uga muntu oya muhuye azambaye neza muhuye avuga bukebuke muhuye anyutuntu dukeye iyo ni fiançaye ari muri fiançaye reka guhenda ngo murakunda nahubwo ni mwumvikane wewe uravye nyene umeze nakubwiye ico ndi ubona ushaka kujana nanje genda yumviye abivuge mu majambo donc cyane na majambo delicious ntazo myaka 10 ngo 20 jours de jeûne prière cyangwa ngo sijo ngo gusana kwisonzesha ivyo ntibikeneye ivyo je ni abantu bahenze n'amadini cyangwa n'imico babayemwo jewe nkonoza na projet imbere yiwawe delicious ndafise projet imeze kunuko inyungu nizi zo kunuko mu mwaka umwe zatumutse ibi urashobora kwisponsoriza turashobora kuyikorana umbwirego canke oya umugabo wayiravye bavuga ati ndayiravye inzokunguka sinzohomba ni sawa no muri mariage rero mu bashaka kubakana nuko bigenda wa muhungu we approche umukobwa washimye warabajije kumburisha ingena meze waramuravye kuna bayeho nayo banje kwiraba yuko mushaka kujana mubwiza ukuri ati Jeff projet ni jewe je suis uyu n'uyu nzo iki capable yo gukora tuzogendana urugendo ngana gutyo mwatwojana akubwira yego canke oya uno musa bakiza uba bakiza ngo mu minsi 3 ngo minsi 7 ngo minsi 20 jours ngo ngende gusenga Imana ngo nibishimbarire ndetse nkubize ukuri ukabuta urumva Imana utarasenga ntuzoyumva ugiye kwezi ya fiançaye nizo navuga oya mugabo ngaho oyo menga umujaniranyije ukuntu mugiye ati iki ni iki je urankurikira cyane sinamujaniranyije ndagoye misi cyangwa imisi ne petero nana projet kuri imyaka 10 cyangwa 20 ni mpaka ni misi irimo we ndawe jana karengana nkakaronka jewe jana nkiresha madamu wahora mbwira ngo mbe warantece ntondeheje ko ntavyibuka neza uko yari aha uvuze ko yambwiye nawe umenga cyari gisoda urume yari yiteze kumbure urankunda no bya bindi urankunda uko byumva ibintu byinshi mugabo ngeze jewe nzoba ndiki je nzoba uyu n'uyu je nzoba ameze kunuko turashaka kujana acambira ngo urumva ngo mpango ngo misi 3 ngo dusenge ngo turi hamwe twese ngo dusenge wae mwemereye nawe mwemereye mugaje sinisonzeshe ariko we no naje ngo propose anja kwisonzesha mbaza Imana iki kandi wa propose nje nagupropose naje navyumviriye narakwitegereje ndakumbira narabaje no kubaza urumva hanyuma apre yo kuproposa ucumwa ngene kandi gusenga Imana ngo ndayigoze ndayibaziki uko naje bise ubwenge upropose je wenyene rero nibaza yuko we yacha kuri imisi 3 gusana yarayikoze ahejeje acambira ngo okay ngasanga ngo tusha kugenda naye mubwe tubanze kubakana yuko ya misi 3 yayisenze wenyene yisonzeshe je tutari kumwe ibazi kumuca intege gose sinamuciye intege marangwa nabwiye ntigenda usenge ntangora ubwo pastor je hari ahantu ntatawe kumbure nk'abari ko baradukurikirana abakunzi bacu bashobora kuba batahatahuye wavuze yuko babiri batojana bataraganye kandi mu gihe yuko abari kumwe bashobora kuba baraganye bivuze yuko ni nka kwa kundi pasta dusanga mu rugo hariho ibintu byateguriwe kuba donc ari umugabo abikora imisi yose umenga n'umugabo abikora ni ya ratio n'umugabo kuriho umukozi n'umugabo mugabo umugore akaguma raho mbe none nk'abari ko baradukurikirana ni gute ivyo bintu bashobora kuba bo bibandanya uko woshaka ko bibandanya uko canke ivyo bintu Dadisi nibazo ko abantu utamenya amateka y'ibintu turimo ubuyo byaje biva
naco nico gikomeye cyane gose mbega abagore bataye gukora ryari abagore batanguye gukora ryari ega abagore ntibara bakora abagore ntibahora bakora oya ntibaje kubuza abagore kera oya byatanguye kuri deuxième guerre mondiale abagabo baragiye mu ntambara baherayo benshi bafirayo abandi baratevye mugabo baca basanga imiryango baze muhira abagore ngo bafire mu bana ati nabaca baje umugambi tenega dufire mu bana kandi dushobora kurondera natwe reka tugende turondere dona abagabo baca bagaruka abagarutse bavuye mu ntambara baje basanga abagore batanguye gukora urumva uca umugenzo rero gushika uno munsi ugaca umenga rero babagabo binebwe akavuga ati rega nawe zananaye yego rero uravyumva nk'umugore ariho inzu no munsi uwo rero guhera no munsi sindamudekurajije kuko yahisemwo mugabo ntiyari responsabilité yiwiwe hoya umugore ariho inzu wowe umugabo nyabana wowe wamaze kuri umugabo utari hinze none se gufashanya hari ama responsabilité y'umugabo urwo byumva umugore yagiyemwo bace bagongana kandi bace bashwana bashonye bace bahukana urwo byumva inje gituma nuko dusimbiye muri domaine yabubatse muri kano kanya ariko katubivuge nuko igihe cyose abantu bashwanye mu rugo ni gihe umwe aba yakoze ivyundere gukora mubisanzwe ubukozi ivyundi ari gukora gushwana kwa kundi niho bica none ko menga dushira imitima nyene hasi imitima yoroshe mu gihe jewe kanaka ntagikoze ariko uwundi akagikora ucumenga ni vyoba vyiza gusumba Deise yaje nk'umugabo par exemple twemanye Imana yaturemye yaturemye akantu bita kanyarigabo je nk'umugore arishinzwe par exemple nakarima yaturemanye ugakoze ko cyo tugira ingorane niko twaremwe si ubwibose n'ubwishime niko Imana yaturemye no kuvuga ngo nk'ubu umugore arishinzu naho umugabo atavuga mu mutima we abayagiriza ati arangaye arambonye mugabo arangura ku bugabo uriko byumva araya kutavuga gusa mugabo kaya kantu karamucumita rero ngira ngo nicyo turusanga umugabo atakivugisha umugore we neza ugasanga ntakimuha agaciro yarafise ko aguma yiyagiriza yuko yamusubije hasi uriko uravyumva rero nko kuri hinzu ratio kwambika abana kwambika umugore ibyo si umugore akora ibyo asakaza kiwiye oya turacari rero hahandi mu kuzorondera uwo bazubakana swat ku muhungu canke umukobwa ni mugihe tubibona hatandukanye nkacangira ko ndakubaza mbeho ku mukobwa wewe aremerewe kuresha canke aremerewe kurondera abo bazubakana umukobwa ntiyemerewe kurondera abo bazubakana kubera iki mugabo ikintu umukobwa akora ikintu umukobwa akora akwiye kwigenza neza uko nimba bavuga ngo umuhungu yagiye kurondera abo bazokubakana nta muntu arondera ikintu kiri hafi nta muntu arondera ikintu kidahishijwe s'il y a question de chercher kuvuga ngo ico kintu kiba kiri kashe kiba kiri couvert ku rwego hejuru ugashoboye kwiyondera ikintu cyari ni à la recherche rero umukobwa arakwiye kwipackaging neza ni nko gufata kado ukayitekera neza agumagira amakenga ati mbe hari indani hari iki urumva rero umukobwa kintu asabwa n'igiki arakeneye ko umuntu yifata neza uko do plus umukobwa yandagaza do plus abantu bamuhimba n'ingoga uriko uravyumva rero umukobwa akeneye kwifata neza hanyuma akamenya kugira iki akamenya kudiscerna nawe nyene c'est potentiel afise ubushobozi bungana gute bwo kuzofasha umuntu azokubakana ataramenya ubwo umuntu niyaza kumubaza avuga ati okay ndavye ubushobozi Imana yampaye jewe potentiel jewe mfise muri jewe ndashobora gushiramo inguvu muri vision canke mu buzima bw'umuntu muntu ubuzima bukaba completed uriko uravyumva rero umukobwa kwikwanza kwimenya nawe nyene yigira kabiri umugabo pastor aho ntaguciriyemwo uko kwigenza neza kumbure nka bari ko baradukurikirana bavuga je nk'umuntu umukobwa jewe ndi umukobwa bimeze uko kwigenza neza uri kuravuga ushatse kuvuga kwigenza neza gute Darisia nebaza yuko kandi bivuge gute imico y'ikirundi turayiza atari ibintu byahindutse umukobwa n'umuntu atagenda avuga guzwa cyane gose amajambo menshi no munsi birakomeye avugira hejuru umukobwa nyaraguruka biteye ubwo atari kuvuga cyane no mu kibana baramuhanje bivuga ati uje muko kwandaka ntimuze mugende kumuresha uko no mushira mu gosha uriko uravyumva inyambaro z'abantu muri kino gihe no musaba ko basaba ko bishakiye je ndibuka ntarazi Bujumbura ko sinavuki Bujumbura je ntarazi Bujumbura
Delisa akubwiza ukuri aha turi kuri televiziyo sinari bwigere mbona ikintu bita ibere ry'umukobwa cari ikintu gihishijwe jeyo navukiye petetre wopfumona kumbura itako giwiwe mugabo carazira kubona naryo nyene si sawa naryo nta umva ntanza karorero mugabo je nagiye kubona ibere ry'umukobwa nzi Bujumbura naciye asanga bicuritse ruguru bari kwiza hejuru hose ugasanga umuntu n'umuzima mugabo nzi Bujumbura asanga ahubwo hejuru ho rero no byayangaye ho no bagenda baramenya rero umuhungu amaze kubona ivyo avuga ati none namaze kumubona kera byaheze ahishiki cyane no kumuza ndamurondera kumbure iki ubuzima bwe buri exposed d'ailleurs urumva ntaca bakishije kindi rero nimwambare neza nimuvuge nk'abakobwa nimugende mutunga muri munsi uyoga mutoka wana mukuru bakore cyane uyoga mutoka wana mukuru muri ville uvuga nko kumenga urisamiritse bari gravyo mu kibano ho mu mujya aho baye muri quartier umva uravuga birarikabo urumva hageze no gukoma gatoyi ubushizwe hejuru umuntu nk'umuze mu nzu fais attention azo guturira kwinzu natwe abahungu turakunda uwo muntu atekanye atuje ifashe neza okay bivuze yuko abahungu bategeza kuba bakunda umuntu atekanye kandi yifashe neza navyo bikorwa pasta bya bikorwa byo muhira dusanga hari abavyeyi surtout ku bakobwa ugasanga nta bikorwa babaha iki hageze mu rugo birakogwa kutabaha ibikorwa Delisia oya hariho busanga babica pasta ugasanga nta kintu nakimwe bifitiye ngo bakozi iki abana bavye usanga umukobwa wiwe ayendaga kuri 18-20 ntazi kwesura impuzu ntazi kwigororera oro azuja kwa kurugo misiza yego nibaza yuko jara hari umuntu abwiye umugenzi ntararongora nabwiye nti wa muhungu we ni ibyo urondera umugore wese ushaka kuzobana nawe ukazosanga atazi guteka neza uzobwiza ingorane ukazokurikana abashitsi mwiri wawe azokwirukana abashitsi nako azabateka ibitari ivyo umushitsi uzari mwanzo garuka uretse n'abashitsi nawa mugabo bakeneye ifungurwa z'umugore wiwe zimuhamagara meza nawe nyene yego ugasanga abakobwa barafise uruhara rw'ibintu rukomeye cyane mu kwitegura ubwo buzima urakena kuri umuntu kera babita abanyarugo udukorwa twose abazi gukubura arazi gukoropa mugabo munsi hazi inzara musiga umenga ni ibintu muterako si bibi sinavuze ko ari bibi mugabo ugasanga hageje mu gushaza mugabo bwabwiza bw'umukobwa pasta ubonera hejuru ku mutwe gutangura hejuru Delisia hari umubona inzara tugiye kubeshanya kabita no muntu basi nuko tubugari basanga ubugari gute okay niba hagize koga hoho bayiroga gute izo nzara ziwiye urabona byo simvuza ko ushaka inzara bibi ntibanyumve nabi ariko reka byose bibe moderne izo nzara ufise wozikoropana izo nzara ufise wozimesura izo nzara ufise wozifungurana ubugari wozifungurana ibiharage nini utakoresha ibiyiko urabona byo wokoropa muhira ufite nzara nibikunda rero nk'umukobwa rero babitabazezwa nzu numuntu agwa muhira ategura urugo nyene rw'umugabo ategura abana iki kugira ngo mugaze gutasanga hano hameze neza urura byumva udukorwa rero ni nkenegwa mu buzima kabone umukobwa udakora uzoja mu rugo no munsi nta nduzorumaramwo umugabo azokwirukana Pastor kumenga cyane wakumire babahungu bumva yuko vyukuri bakeneye kubaka urugo rwabo bakumva vyukuri barashaka uwo bubakana canke umugore babana ariko bakaba badafise bwa buryo akavuga ati nimiburi je ndonse uwo tuvyumva kumwe jewe akankundira urwo rukundo rukahaba bizogenda neza kumbure nzobironka mu misiri imbere ariko urabizi yuko ubuye mu buzima tugeze musanga yuko ariyo nk'abahungu bataba bifise bataba bafise kakazi wavuga ariko bakubaka urugo rwabo bigakomera Delisia ego bagatuma baronkera imbere pastor nivyo birabaho imbere gute nk'akazi bakaronkera imbere nenda kibazo kimwe ivyo utaronse ukeneye kubaho wewe uza kuzobera ugiye kuzana umwana wabandi ego ubuzima burahinduka pastor Delisia yakwiremesha cyangwa nabandi ngo biremeshe je ngo ndabahanure ndababwiza ukuri ukabukene kuja gusufura genda usufura c'est ton affaire mugabo c'est le principe de Dieu ishimana ivuga udashoye gutunga uyo muntu yakumutesha umwanya yigira kabiri je ngo ndatangara Delisia umuntu w'imyaka 30 akiba kwasi agitaha mu nzu kwasi hari Bujumbura na ruguru zo singorana
nta kintu na kimwe akora uriko uravyumva aza kududura mu joro saa 5 saa natasha yiwe ku kazi ngo ni munyugurure ninjire uvuye kwase nyina nasi kwase nyina umva Atlanta urateye isoni yerekana kubiza kuri wa muhungu kuranyumviriza urateye isoni so kuve muri iyo nzu nuzo responsable okay nibaje kuresha Atlanta bo kwaso ugasha umukozi mutwaye kunzu kwaso mugari nk'abavuga pastor ati reka tureke kuja kwibana ivyo byo kwibana byose turabizi biki nibiki ariko turiko turarondera gwa rugo nubwo tuba turi imuhira kwase na nyina na papa tuzobikora mu rugo kumbure bizogenda neza oya Delisi aho sino kuremesha vraiment edero muvyeyi umuhungu wa kafise 30 akiya munzi wa amwirukana gohero no mwirukana ve musohora genda agenda kumenya amazi ari kwa gute amatara gugwa gute uriko bavyumva aje gufunga kuri restaurant uriko bavyumva afungure nko ku munsi amenye koma ashobora kugaspia pasta kumenya ni kugaspia kandi ubu ufise abavyeyi biwawe kugaspia habo wewe umuhungu uri kwa so Atlanta no gaspia ubutunzi bwase no usesagura abatuye bafise 10-15 barakene ko boneza gusumba wewe warakuze sohoka Atlanta Atlanta bisigura wewe umva leta bwati avent ya ona wagizwe none mugihe adafise ubwo buryo nabwo bwo gusohoka erega yarezwe gute yarezwe gute uwo mwana ashaka kuba yarezwe pastor muri bwa buzima bugumye mvuze ubuzima bugumye yarigishijwe pe kurondera ariko ugasanga arabura kuko turarondera twese ntidushobora kuronka Delisia ari bintu jibe ntumva nta muntu yazimutse kurondera azi yagiye kurondera ntubura none pasi ngo dufise Delisia ntayo uzi kuja kurondera ugiye kurondera iki ugiye kurondera he ibaze ngiye kurondera nk'ifi ukazondera muri rirari ziriyo ifi ziri muri Tanganyika kuja kuruzi rero ugiye kurondera muri rirari utaza kubura mugo ugiye kurondera kuruzi utaza kubona cyo gituma ugiye no kurondera banzwe ikintu kimwe je ndondera iki citwa gutyo aho kiba naha aho kiri naha jaho nyene apara kubereza muri vile muri kondera ubuzima he muri vile ubuzima muri vile nta buzima buri ntoza guhenda kuri bata hari abantu Delisia muri vile batanahazwe ne hasa mugabo bafite ibyo bakeneye kubera iki baraza aho biri kumbara baza muri vile kenshi usanga bise muri quartier peut-être birashoboka kubera iki yagiye kurondera ibintu ataza aho biri rero nibaza yuko umwana akiri mutoyi nk'umuvyeyi mwigishe kuba responsable umwishe kuba independent hakiri kare kugira ngo urugo rwiwe zurumeze neza sino aza kumana baza umwana Atlanta akimbunzi wawe mwico gihe none duhagarare naho nyene ku bavyeyi kuko ari usanga nyene ndashimikira cyane kuri vya bindi byo ko abavyeyi usanga bica abana babo hari gihe usanga nkuko arashaka nk'umwana gukura mu mutwe kurondera ariko ugasanga ni wa muvyeyi bidakunda kwamwereka ukungene yorondera Delisia kandi dufite muri kino gihe nabandi bose bacumbe nk'abavyeyi kurera umwana so kumugaburira buri munsi no kumwambika no kumusohokana weekend yageze cye kumuha ivyo ashaka hariya oya barakene gufata umwanya wo kwicana nabo kugira ngo kandi hakiri kare ku myaka mikeyi kugira nka 10 umwana kire kwata kumuganiriza kugira atangure kumenya sito nk'abahungu bo atangure kumenya uzamutangura ryari baburondera gute babijamo gute byo gukora vyose rero nibaza umwana atanguye kubaho gutyo yumva amajambo yase mubwira imigani myinshi amutera intege zo kuba umuntu responsable hakiri kare azagira myaka ugeze amashuri ya secondaire na kaminuza ari umuntu ari bien établi adateringoye n'abavyeyi biwiwe uriko uravyumva nkora muzi yenda tangara ugasanga abantu umuntu agashogira mariage mugare kaundira amafaranga ya mariage mu bantu ça veut dire quoi ako nkacangira kibazo pastor utarabandanyaho kuri wa muhungu naho usanga aherezwa amafaranga n'abavyeyi baramuha amafaranga iki mbe none navyo nyene birica canke yarakuye kuja kuyirondera akamenya ukungene bayarondera cyane amafaranga yo gufungura amafaranga mayiki tuvuge nko mu mafaranga nk'umuvyeyi amwandikiye hariyo nk'abantu usanga caraciyemwo caravuyemo induru kukweza umwana afise amafaranga umuvyeyi amuha no yamweze tambukuzi no yamwishe umvuko yamwishe none erega myaka iri imbere azogira igihe ajya amafaranga baramuha atakimukwira aca musa menshi sadafise baca cyane bishobora kuja nko mu kibano ugasanga urabandanyije usabiriza iki ringorane kugira ngo wa munezero
nka kera wamenyereye kwama baguha usanga umurondera ahantu hose hashoboka urumva usabiriza niki byose ugasanga abawokura amarembeje hano kwigatanga utanguye kwiba kubera amafaranga so haraguhukira mutoyi urakuze abona ko atabana ayakiguha kandi rero ni kibazo gikomeye cyane gose rero ngaho habura mweze ko responsable hakiri kare umwana meko amafaranga atera batora ari barondera urumva ivyo menye hakiri kare nibaza yuko abavyeyi bikoze gutyo two kwisanga society yuzuye abantu bari responsable hareze no kuba ku rugo nta mwana ngora abavyeyi cyangwa abantu abagenzi biwiwe bera ngo nterera ngo ngurana ngira ukuntu kunuka bazo umuntu agaye yaje amafaranga yaguranye sese ngora abayiteguye by'ukuri rero kubijanye no gukora naho sinavuze yuko ari abahungu bokora bonyene gusa umwana w'umukobwa umwana w'umuhungu bose bakeneye gukora bose bakeneye gukora ariko objective yo gukora k'umukobwa si yo kuzoza guterera umuhungu muri mariage si yo kuzoza kumufasha mu by'ubuzima bwiwiwe edaye niba umukobwa ukora cyane muri kino gihe umaze kuronka ibintu by'uwawe ukabona umuhungu aje kugupropose kukuresha adafise ibisumbi by'ufise adakora ngo bakurusha gukora ntaza gutesha umwanya wawe azaje guprofita ku byufise ntazaje kondoga muvana y'urugendo rw'ubuzima bwiwe yateguye oya arafise ahantu haragahazi rero umwemerewe umuntu umurusha ibyo afise uzosanga rwo rucitse muzobamwe wakumufasha wiwe hago nazo umufasha wiwawe umugabo nza kiba mugabo nazo bari umugore muco gihe uwo mugore dushura umugabo umugabo gusa ubugore ikindi kintu rero abakobwa rero ni mukora mugabo intumbere yanyu size uza gukoresha abangena meze umuntu ese karakuruta cyangwa arakurusha atakurusha ibyo ufise ntarutesha umwanya wose bivuze rero ntibakore cyane gusumvya abagabo abakobwa nibakora cyane ahubwo batera inziga abahungu babagera ngo n'abanebwe haraho musanga bari ngo kwirigana muri ville cyangwa ndi hantu bavuga ati ebana je mukoko kwanaka arafise inoti waba barazifise reka ndondero ngenda ahubwo no bazoca ama fondation ndugire ko ibintu nk'ivyo abantu nk'abo usanga kenshi no gukora bageze mu bintu byabo by'abakobwa bakwiye kwabasha birondereye abahungu nibo bagikora ahubwo aca bisesagura umuhungu itatu canke ibiri canke ine ugasanga yatangiye guhera ugasanga umuhungu atanga guhera wa mukobwa yakondera barafise ibindi byinshi wa mukobwa yarahomvye wa mukobwa asubira inyuma wa mukobwa aca bafise mu buzima bwiwe bivuze rero muri babandi turamenyereye mu kibano hatandukanye ubuhoho ibintu byarahindutse cyane aho usanga umuhungu bamukwa bakamukwa ivyo bintu ugasanga ni wa mukobwa nyene nkuko bivuze usanga afise ibintu byinshi hariyo nk'umuhungu yihagarara ko je bundi hari umuhungu numvise ati je batankoye nikizokunda abakobwa bigugu barahari cyangwa abakobwa bihebuye barahari nabo nyene arashoboye kubikora ivyo umuco sumuco w'ikirundi nta mukobwa aza gukumuhungu ibyo ndabizi mu bahindi noneho ndavyumva yuko mu bahindi umukobwa ashaka kumuhungu muga mu kirundi wacu ndo wemera kuri umuntu w'umugabo uri mu rundi yampyuse uyo mukobwa agukwa nkande ega ni agukuzo baye ikindi kiye ibyo rero sivyo rero ariko ndazi yuko bibaho mu ndavyumva na jewe aho usanga bakora gafente mungu akayazana muga yahawe n'umukobwa Delisia niyo miyegeze ibintu Delisia mugeze mu biragaragara begeze mu rugo niyo woyampa urengaje ko atanga iwanyu tindire gugukwa 5 million 10 million wazimpaye wazinsavye mugabo umukobwa yatanze kubera ndusha ibyo akora canka amaze gutera imbere wewe umenye yuko tugeze mu rugo kakanyeri gabo kazovyuka kazovyuka nawe wamaze kwitwa umugabo ko yari wankoye wandihiye cha dukubitana mwangu murisha dushwara rero no kuri abahungu kana kuba ku rugo gwiza gukoresha amafaranga y'abandi ngo wiko bagukwe yarondere wewe uhagashimwa abavyeyi babone yuko urese bafite by'ukuri nuko bazakubaha azokubaha kubera iki nawe ubasha abavyeyi biwe ngo kandi ngo ntushaka gukubita uwo wakoye ngo wakoye ukamukwa amahera yiwe ukabona vraiment ko hagiyemo amafaranga menshi ngo ntushaka kumukubita aya sikase amafaranga ubwite umugore no gutumwanya Delisia uba wikubise ndaye no kubita umugore ibirive ngo ni imbovu ngo sifisi intege nke vous êtes faible de nature niko muremwe niko mwana yabaremye rero ugiye gukubita ukongereza uri umugiye kwica umuntu higira kabiri mumaze kwitwa umwe mu rugo ukaje kwita umugore wawe urumva yuko ubusambuye ryabanga mwasi cyagihe byo kubumwe mwamoye babiri mwo kanya niba mukiri umwe rero umukubita umuhori higira kabiri urinze gero kubita umugore yavyayangaye nta mwato nyinshi bakiri kare nico gituma burya kuba ku rugo nimwe nakubarira nimuhagarare ku ibyo gutanga urukundo
nimumuhagarareko muki muri fiançailles ho ni muje ku ma principe njite mukeneye gusoma ibitabo bitandukanye by'abantu bagize success mu ngo zabo ibitabo byerekeye ingo nk'ubu rero gwaka rero sinumva umuhungu cyangwa umukobwa ashobora kuba ku rugo muri kino gihe atagitabo na kimwe arasoma cerekeye mariage igitabo nuko nukuvuga ugiye mu bintu utarasoma udafite information ikwiye tu vas uzogira ingorane sindavye mukuru muze mukaze mushanga muzo gusoma ibitabo binga byerekeye mariage nta gitabo na kimwe arasoma birahari pass biruzuye nta gitabo na kimwe arasoma cerekeye mariage uri umuntu w'umugabo igira kabiri barazi yuko umugore cyangwa umugabo atanumwe ashaka kumenya undi ya samples wamukeneye munini cyane umuntu ni mugari mugabo y'Abanyarwanda umuntu ni munini cyane ushobora kujya kundaza umugore wanje nk'umuje madamu wanje ntawenze uramumenya namumenya gute nawe nyine ntanzi oya kuba afite agace gatoyi ashobora kuba anziko uko bukeye umuntu nuko agenda arahinda uko bukeye umuntu agenda kwiyereka nukuvuga nawe uteze ko wiga buri munsi soma chaque jour kubera umugore mbega ameze gute umugore atwagwa gute umugabo ameze gute umugabo aregwa gute umugore aregwa gute mbega mumaze gukura muzobana gute uriko bavyumva atarangu uzosanga Delisi yagiye mu bitanguro ngo n'urukundo nkona kinkunda uriko bavyumva ningo zipfira muri kino gihe ninka kwa kundi usanga uno musi jewe kanaka turahuye muri fiançailles aratakwa bya bindi wari wavuze arataha nanje ndataha yaje yambaye neza jamota neza mbe muri gwa rugo hoho bizosubira ariko njye nawe muri fiançailles bose barabeshanye na cyane bagaze ku rukundo bose n'abanyabinyoma gusa murasohotse par exemple uno musi murasohotse mugeze mu kabare cyangwa ahantu mwagiye kwicara umuhayifana imwe agacenyu gicara na imara umukobwa ngaho oze sheri bakongere oya ahani sameze neza kandi rero bageze muri quartier inda iracari nini yo gushira avuga ati uwo mpiyindi cyane nagira mu ibaje kwihagarara ko gusa no mutara wese none acagira muhira rero mumenye uko nyifanta igice mumaze kubana muzamuze kwa wazi mwese ati bati baraje utamenye nk'umunani je simva ngaha naragasha mututu cy'ingoro umuntu mugabo ati wa muntu arambindukanye munyene nta guhindukanye nuko mwabeshe muri fiançailles rero mugabo mwumvike ati jewe nduyumeze ukunzo kora ibi kunuku uzabugenda neza donc ni agreement nukumvikana turiko turarangiza two turagera ku musozo kuri babavyeyi naho pastor usanga binjira cyane mu by'inkundo z'abana babo ndavuga cyane ku bwoko ati udatwawe n'ufise amafaranga nikizokunda abo byo hari ico babwira Delisi nebaza yuko abavyeyi bare batse ko bafise uruhara mw'ivyo bitangura inkundo z'abana babo nuko je navita batubise fiançailles bakwe kugira uruhara batse ko bafise uruhara mu byo bintu mugabo urwo ruhara barugira bacerewe erege mpamvu bagira mw'ivyo bintu byanyu bitango bya fiançailles nuko bataba bateguye ibintu byayo binge nabivu ibintu byanyu nuko bataba babanye namwe hakirikana ndamafise amakenga avuga ati umwana wanje muri ibintu sinamuteguye nitwavuganye niyo makenga yogira agira amakenga rero ugeze kuvyinjiramwo arashaka kugira iki kubijamwo uriko bavyumva mugabo hageze yaba yabiteguye hakirikare avuga ati umwana wanje ndamuza naho yoja hose ari sécurisé ntazokora amakosa naramwetse umuntu udahuma naramwetse imitegahiri ndazi yuko atazoyigwamo mugabo ko atabari sûr kubera mutagendanye mutavuganye avuga ati arongo hehe ibande bwo kubuhe amafaranga afisangana gute hara usanga bagaza amafaranga yabo bavyeyi ba ngo je mfisaya ngo umuryango wose ufise amafaranga angana gute ngo ivyo sivyo mugabo fondation ni fondation nuko avuga ari yuko uti mwana wanje avuye ngaha cyo tuma Delisia muri mariage par exemple ni bimwe mwese muzi urabona bariko babaza nko muri eglise canke ati ninde atanga uyu mukobwa hacaza se umukobwa kafata uko kwiburyo agaje guhereza umuhungu ijya ni sinyi ikomeye cyane abantu batamenye ça veut dire quoi avuga ati je nari se wiwe nawe wa muhungu aho naringeze tangura aho nyine madandirizaho nawe nukuvuga ngo naramuvyeyi nawe muhungu ba umuvyeyi nukuvuga ngo umuhungu atereka pe ku muvyeyi wo mukobwa yareheje ntakene kuzokubakana n'urugo rwiwe ntiharagera uriko uravyumva nico gitabo birivuga ngo umuntu azosiga se na nyina agende kubana
nande n'umugore wiwe akaramata akaramata. Bibiliya ivuga yuko umukobwa azosiga se na nyina Bibiliya ivuga umuhungu niwe azova muhira burya umukobwa ntasohoka iwabo oya nahavuye iwabo hajya horaba abagiye ku bandi bavyeyi donc nahavuye ntagiye mugabo umuhungu ategezwe kugira iki gusohoka gusiga se na nyina akaza kuba umuvyeyi wo muntu yemeye kubana nawe ukuvuga ngo uyo mukobwa aza kubera umwana wo muntu mugabo umuntu nawe agiye kubana umugabo eske ari ameze yo kurera uwo muntu yaramuguhaye nka se wiwe guketi akira aho ngejeje tangwa aho nyene bandaye umuvyeyi nawe ube responsable ku buzima bwiwiwe cyo gituma avuga ati mbagazoryama neza mbagazokwambara neza uko yarabayeho agiye kurushiriza kuyo umuntu agiyeko cyo gituma umukobwa umukuye iwabo you have to better her life kuvuga iki urakeneye kugira ubuzima bwe neza gusa uko yarabayeho uko bavyo ndetse ko wabayeho uno munsi wanyu ni wacha ku mugabo ukana nyuma ugene urubayeho uzobugize ingorane uyu muntu wagiye ko aza kwameliora ubuzima bwawe mu bisata by'ubuzima sociale kwambara kubaho neza kuruhuka gutekana byose ategerezwa kurushiriza uko warubayeho ukiri waye ariko benshi no munsi agezeyo yagiye avyibushe acayonda yagiye yaranezera kuba ari ku mubiri ga pasta ugasanga ufashwe neza ariko ari umubiri gute konda ibizo konda Delisia kuze nikamurikwa cyane wafatwa neza bizogaragara Inyisho kufashwe neza ariko ari umubiri wiwawe ugasanga Delisia wangana wewe niba genda kurongo ugasubira inyuma cyo tuga umugabo wawe ha mugena naho nzo ndabishaka no bishaka mugabo umubiri uzovyerekana yuko umuntu afashwe neza birumvika nuko bimezera abavyeyi rero ntebaga ngo atara ngo hariya ngo imiryango nini ibi by'ubwoko ibyo nigira fonde mivyo ibyo by'ubwoko ni ibintu abantu bazanye umuntu n'umuntu murundi n'umurundi urukura vyumva nimwamuhuje imigambi yiwe muhuje vision uziyazoja kumva biragenda ko urugo rwaje mugende mu bantu Pastor dusozere neza rero kumure nk'akamo wobwira nk'abari ko baradukurikirana iyo misore yacu inkumi zacu kugira ngo byukuri ivyo bintu bari mu bavyitwaremo neza nebaza ko byinshi byavuzwe ariko tugiye kurangiza abakobwa nimuhendwe n'ababwira ngo joteme ndagukunda Kauja ngo kuresha nyene uzura bwumviriza imbere ko wumviriza ndagukunda uzobanze wumviza imigambi afise urumva ataraho uzokwisanga utwawe ryo bigumba nyene ugeze indani ngo iyo menya bari bambari ikindi naco nimwumviza imana abantu bakuzi babaha yego imbere ko nja muri relation n'umuntu muri fiancé n'umuntu randira umuntu akuze wizeye mubaze ati je bine bintu ngiye kujamwo ngene bimeze ukuntu umhano wiki ivyo ari vya bindi vy'abapare n'abamarene ivyo yapana n'abakuza ku ifoto gusa nta kindi nta namo mubona après mariage muzo kubona he ubu ni bake mayene ni bake cyane gose mayene bakirondera ni ivy'ifoto gusa yasinyaciyo canke amafaranga guterera ibintu nk'ivyo nivyo bahe muri kino gihe mugabo ndira umuntu umwizigirwa yakwitangiye imbere azi iyo domaine mugiyemwo muhamagare mwicare muvugane umuhanuzi na cyane cyane yaguhanura uze wumvirize uko benshi baza guhanuza bafise ingingo bafashe kera ugasanga bivuze byose nta kimwe akurikije rero baza yuko bokwifata gutyo kigira kabiri abakobwa bamwe nta bantu bakora bari responsable mu muzima nora nabaza ibitego ivyabwa ngo bagukange atena gwabo shishoza umenye umuntu wari we ubavyo rero baza ko ivyo bishobora gufasha abantu benshi muri kino gihe ataraho uzokwisanga mugiye kubaka ingo zitamara igihe na gitoyi cisambuka kandi amaze uja mu rugo ukarusohokamo kuko uje mu wundi naho nyene ingorane n'ubwiye musanga ari ingorane zazindi nyene rero itegura hakiri kare uje mu bintu ufitiye information higira kabiri abantu bakinoga abahungu n'abakobwa bataka kwinforma basome ibitabo bijanye n'ingo n'imiryango basome ingo zabaye hisi basome amarira agiye ara mu buzima bwabo kugira ngo nabo ntibaze bayakore ataraho uzosanga nje ibintu utazi uzi ngo kubana gusa jotem ngo se mu nyuma ibihe indi jambo rero ndavugira hano murakoze cyane mu nkundire ndabashimire cyane murakoze cyane nizere yuko hamaze kuba muhira twasubira kubatuma ko muzotwita
ego tuzobitaba kino kiganiro ni ibintu ni byinshi twemera ku munsi umwe nko ndazi ko abandi bazokumviza bazobaza ibibazo bitandukanye usanga ibi bya ibindi nibaza ko binashoboka izoba ari nka deba nziza mara umwanya ukwiye kugira ngo nafise amatsika ashoboye guhera naho usanga benshi byamaze kwakira usanga atari ivyo ashoboye kubasora ugasanga nabaye muzima rero mwaduhamagara kandi tuzobitaba nta kibazo. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Reka rero umunkundire mwebwe mwariko muradukurikirana kuva ku ntango gushika ku musozo wa kino kiyago by'ukuri ndabashimye mwebwe mushobora kuba mwamaze kino kiganiro ndabahamagarira cyane mwe mugicikiriza hagati kimare cyose kumbure murumva ibiberekeye murumva nibizoba biberekeye mu misiri imbere kumbure nihagera kurondera uwo muzubakana kugira ngo bize bibakundire bigende neza cyane mwumvirize zino mpanuro muzikunze kandi mutibagira kugira sabone utarayigira j'aime partage kugira ngo tumenye yuko tutariko dutamba twirorera yari himbaza Ange Delicia umutumira Pastor Nduwimana Emmanuel kumbure nizera ko mwaryohewe kugira ngo bino bintu bibafashe bize bibafashe bimeze neza ndabashimiye mwebwe mwariko muradukurikirana naho buta bye bye.